Ikagenda bereka ubugabo. Hari numwe atazi ko turi muri preavis ya greve y'abarimu muri Ekof. Dupfiki. Abarundi baratinya kumenya ubwambure bwiwe. Nta kindi. Ikagenda babwire ndazi ko habatabuze ngo bazogreva. Mugari muri greve nta kibazo je murabizi ingene meze. Muri greve je basha mwinaniwe. Erega kwigisha si obligation. Ushatse ubiheba nuno musi. Ndakubwiye yuko uwigisha ari ku nguvu. Ushatse n'ubihebe urabe ko ari ugukurikirana. Ugende kwiyororera ingurube, uyororera inkoko, nta numwe ukurikira. Rero uzoshaka reka. Go greve contre uwo wakorera nyene. Kare ntimwari bwamenye igihugu carico. Ubu ni Rwanda bigisha yuko leta nabantu imiliyoni 12. Wori umukozi wabo. Kuvuga rero ngo ngirira ikingo wasase nkwigishiriza umwana ni wewe nyene bazoguha amakofe nakaguhenda none se abapatro banyu abene gihugu hakurikira umwana wanje kumwigisha uco utaha rero ugenda uragayagaya mu kabare wase kumwigishiriza umwana kandi aguhemba umushara wawe uzocubanza uhagarare kwanza ico ni cambere mubimenye muri Bibiliya Imana ivuga ngo ntugire ubwoba narababwiye Igitega ndababwira nzi ko muri intumva harimo intumva biranditse ntabwo bafise ni wasiba nkagusubiriza uracugera ufata inkoho duce tugwana abene gihugu bose takuzobanesha wewe wonesha miliyoni 12 abarimu muri bangahe muri Burundi ku buryo mwonesha miliyoni 12 mwase kuzigishiriza abana hari ibintu ntimuze musubire gufinata n'igihugu ndababwire umunsi Burundi bwa bufise ifaranga ubusa muzoca muhunga muzoca mugira gute naye mwicaye muhira muzoca muronka ayo mahera umunsi Burundi buzaba bufise izero ifaranga ubusa muzoca mureka gukora muca muyaronka rero gadabwire twe twasanze hari umuntu numwe gaha nabayigisha barimwo nyene hari numwe atidoga ko abana bacu ubumenyi bwagabanutse jewe naravyize neza nkasanga none hagirizwa abana ibiharage byase kumera canke bikabenja ikosa n'ibiharage canke ikosa n'umurimi kiretse imvura yataze we wase kubagara ibiharage ibigori bigaca bimenja ntivyame ingorane n'ibigori canke ingorane n'umurimi none nihe habari muri rya wumva bidoga ko bafise esheke mugatwara biravye dusanga nta ushobora gukama ico utamugaburiye wokama inka ataco wayihaye duca tuvuga tuti ubu rero nta yindi nzira ihari nuko dusubira kwigisha abarimu kugira bagira ubushobozi bwo kwigisha abana none tuzomenya gute bafise ubushobozi n'abatabufise kugira abatabufise tubigishe ababufise nabo badufashe kwigisha abo badafise ubushobozi none uzobimenya gute uzomenya gute ababishoboye n'abatabishoboye kuvuza uti turamanota bafise aca mukubita 10 ku 10 wowe uzobimenya abana bose aca baha 100 ku 100 bose ati jewe ndi wa mbere none si uyataga si utahisho kibazo si utaga n'amanota mbwira ingere tuzobamenye ducaruva tuti rero reka tubapime turabe abadafise ubushobozi kugira hageze mu kiruhuko tuze duce cena kera nahora numva recyclage yarabaho kuva kera narinde mugabo umvise ko tugira tumenye abadashoboye kwigisha ngo greve nibayigire kabisa dufise ugwaruka rushomye gwishi tuzoca tugwigisha nibo tuzoca tuha capacity nta wiga kuba umwarimu bitwara amezi arenga 3 tuvuze rutozo kwigisha mu wa kabiri duca tugwishisha ibyo mu wa kabiri gusa turabikomeza 3 tabubizi ugacuza kwigisha abana abantu bashaka kubibiga bagushika aho yanka kumuha ubushobozi gukorera igihugu ijya greve barayigira nabwiye ministeri ntubishure inomire babigire niko namubwiye nta kamera ko guharira n'umuntu w'intagondwa